Mbarushimana Yvan, nkaba ndi umu artiste photographe, nkaba nkora ico nise ama tableau artistique en général, akaba ari ivyo majambo. Ama tableau artistique ni ukuvuga n'ama tableau aba afise ikintu avuga ku muntu wese ayabonye. Wiravye iyo tableau ukabonamo message ishobora kuvuga. Artistique yiwanje n'ama tableau photo artistique, ni kugira ngo ushobore gutandukanya n'ama tableau peint. Haraho ama tableau peint artistique n'ama tableau photo. Umwanya rero vyerekana umwuga wanje, jewe ngira ama tableau photo artistique. Ndashobora kuba nabitanguye mu kugira nuvuga nti projet yo gukora ama tableau, ndashobora kuba nabitanguye mu mwaka uheze, mugabo mu gufotora ndashobora kuba nabitanguye muri 2011. Idée yo kugira ama tableau artistique nyene yaje nkuko nabwiye yuko natanguye gufotora kuva muri 2011. Idée yo kugira ama tableau artistique yaje mu gihe naza ndafata ibikorwa byanje bimwe mu mafoto nahora nkayashira ku mbuga ngurukanabumenyi ziwanje nsanzwe nkoresha, nkaraba ngene abantu bazikunda, surtout nk'abantu baba hanze, abarundi baba hanze mu bihugu bitandukanye, bakambwira yuko ayo mafoto abibutsa byinshi, babwira byinshi. Hama haraza bantera ico ciyumviro ati mbega hamwe urusohora ayo matableau ntubona ko vyoba vyiza. Hama ico ciyumviro cyagiye gushimangirwa no kungene nanje nari nsanzwe mfise akabantu ngene nkora nshika mu mazu y'abantu nkasanga hamanitse amafoto y'ibihugu vyo hanze. Cyangwa none kubera iki twebwe natwe dufise ibintu vyiza, amafoto meza yo ngayo kwerekana igihugu cacu, kubera iki batoza baramanika ayiwacu. Niyo wabire cyumviro canangura gufata amwe muri amafoto yanje murafata, kuko ahanini jewe muri photography nkora ubu nibanda cyane mu gufotora igihugu, gufotora ahantu, mu gufotora ibiyaya, imisozi, ibibanza vyiza dufise. Mugabo nkagerageza ko muri aya mafoto mfata, nkagerageza gufata amafoto ari mu akantu mu kwita création, kuburyo umuntu ayabonye agira message akubwiye. Ico bituma rero amatableau ngenda yita ko amatableau artistique yahinyanyura bimwe bita editing, kugira ngo ashobore kugira iyo sura iri artistique simwe ndavuga mu Kirundi. Hama uyabonye wese agaheza kamuryohera, hama aussi agaheza akashariza ni naho tubaye, ari mu mazu, ari mu mahoteli, ari mu marestaurant, kuko nk'ibiciro ziba ziriko urakunda gusanga, kuko uravye nivo ingene bimeze nga mu Burundi biragorana, bamwe ibiciro birabagora kubera ko ariko biri hejuru, bivanye ku mpure n'umwe wese uburyo abashobora kuba afise. Mugabo ibiciro ugiye kuraba ingene bimeze, ukaraba akazi kaba kari inyuma y'ico gikorwa, ucuraba n'ibiciro usanga bitajanye. Ego ndaronka bamwe bashobora kumushigikira mu kugurira amatableau, mugabo sinovuga yuko bihagije ku buryo novuga ngo birantunze. Ahanini ndabikora kubera ndabikunda, kandi no kugira ngo gerageze guteza imbere igihugu canje, nerekana ubwiza bw'igihugu canje. Ama challenge mpura nayo ni menshi, kuko urumva ko ari ibintu nkorera mw'ibarabara naho uhura na byinshi. Haba hari imiduga iriko irarengana, kuko hari amafoto menshi bifata nahagaze hagati mw'ibarabara mu miduga, canke ugasanga ahantu nagiye n'ahantu nigeze kugenda urugendo, kuko sanzwe mbi Bujumbura. Gufata urugendo nk'ubwe gufata nk'amafoto mu Kayanza, urumva gufata urugendo deja ni risque, ushobora kugira impanuka bivanye n'ingene circulation bimeze. Urumva ama dépenses umuntu acagira, donc kugira ngo ushikeyo, kugira unaronke n'ifoto wifuza. Hari igihe nshobora kugenda uno munsi ifoto nagiye kurondera nkayibura, bivanye n'ikirere ngene gisa, canke bivanye n'ingene nasanze hari hifashe, canke nkagenda nkasanga ahantu nanifuza gufotora nta ruhusha bampaye ko kuhafotora. Donc ama challenge hari igihe bishoboka asangana nafashe urugendo ngiye mu ntara runaka, nzi yuko rero aho hantu hari nk'ahantu bamaze kubona, nzi yuko nshobora gukura nk'ifoto, ndahicisha nkagenda nkaraba ngene hameze,
tugezemo n'amasaha tuba tugezemo avuga nti reka ndahicishe kumbura hari aho noharonka ifoto. Ndashitse rero hari igihe nsanga rero hariho ibintu biri hamwe ugasanga ndahabye mbona n'ikirere gisa neza kubera kenshi nama niteguye ngendana ivyo kenshi aca profita rero gufata iyo foto. Hariho rero mubonye nk'irya hari igihe mba maze kubigaragaza n'inshuro nka zitatu kugira ngo ngende ndayisohora nuko naje ubwiwanje mba nayikumva message itanga nkabona ko ari ubwiza ifise butandukanye bitetse n'ayandi mafoto tumenyereye. Hama rero nkaca nshobora kuyisohora mugabo ntimubone nk'irya hari urashobora gusanga aho hantu nyene nafashe irya foto ushobora gusanga nawe muzi kwagenda nk'inshuro nka zitanu ata foto nk'irya ndakura mugabo usanga nk'umunsi wa gatandatu aca ndayisohora bikaca ndafise ibindi bintu nkora mu buzima busanzwe bindi navyo nyene bintunze. Rero mugabo mu mwanya novuga nti mba mbona yuko atakandi kazi kenshi bisa ndiko ndakora nama nica nisanga yuko mu kanya kanje ko kuruhuka nkaba ndiko ndakora ivyo bindi biba vyitwa ko bintunze nca nsanga nagira gukora mu byo gufotora kuko jewe mfotora aho nshitse hose. Hari naho kwanza amafoto yanje menshi simba nanabiteguye ngo no musi ndaza gufata izi foto. Hari naho bihurirana n'ahantu ngiye kubera ngo nama niteguye. Hari naho nama bihurirana n'ahantu ngiye ndahashitse abo tuba turi kumwe barababikunda bazabona aho turi mu rugendo tugiye nk'ahantu bazabona nshize umuduga ku ruhande aca nsohoka na appareil bagatanga ati mbe ugiye mu biki mugabo amaze kumenyera barazi ko kenshi ngenda ndafotora. Mfise amafoto menshi cyane mugabo ayo nshobora gusohora nayo mba mbona rero ashobora gusohora ico ciyumviro kirimo la photographe mu Burundi bimeze neza ariko biratera imbere gusa ikibazo kigihari nuko bitarahabwa agaciro nkuko gakwiye nkuko tubibona mu bihugu byo hanze. Ego sinabivuze naje natanguye fotora nkuko benshi mu bagenzi banje bakora photographe babigira natanguye fotora ibintu by'ama-evenement ama-mariage canke ibiteramo narabikoze mu myaka ya mbere ngitangura ivyo gufotora mugabo ko mjewe ndafise umwene muri kamere nama nshaka kugira akantu nisangije akantu nshobora gukora ku buryo nibaze ko bishobora gufasha n'abandi. Niho je naciye mvuga nti reka nibande muri cyo no kwita muri street photography kuvuga photography y'ahantu n'ibintu. Rero nca ntabura gufotora ubonye nca nibanda muri iyo sense. Rero ndabona yuko ari ikintu gishasha batamenyereye ngaha. Ego hari n'abandi bagenzi banje barababigira mugabo babigira barengana bamwe baba bari mu bindi byo nyene bijanye na tourisme murabona nabo nyene ndabakurikirana namwe bamwe bijanye na visit Burundi ugasanga hari amafoto nabo nyene bafata byo mugabo bakibanda hanini kwerekana nk'ibiyaya ibiki mugabo jewe ndava n'inyuma y'ibiyaya nkashaka kwerekana n'ibintu bijanye n'akaranga ibintu bijanye n'ingene abantu babayeho en general mu buzima busanzwe kuzosanga amafoto yanje menshi fotora nko mwibarabara hagati abantu bari kwikinga barenganye nkafotora hari ibintu by'ibiraro nkafotora izuba rirenze nkerekana nk'ikiyaga cyacu nyene gisa izuba riko rirarenga ibintu nk'ivyo. Rero novuga nti ni ibintu bishasha nk'ibi ni ibintu bishasha ntabandi bantu bari bwabishireko focus nkuko je ndiko ndabikora mugabo hari abandi bahora babikora bandi bakuru banje bafotora mugabo bakabigira en general bakabigira muri rusangi n'ayandi mafoto bafata n'ayandi mafoto mugabo jewe nihaye ihambiro ry'uko no kwibanda cyane kuri iyo photography yo mwibarabara y'ibintu y'ahantu y'abantu bariko bararengana mwibarabara kugira ngo nze ndatanga ama message atandukanye yerekana ngene abarundi babayeho yerekana imico y'ikirundi yerekana ubwiza bw'igihugu. Intambamyi ndamaze gukura n'abantu bakakubwira ati ego ibyo bintu urabishiramo umwanya kandi urabishiramo amahera menshi kubera kugira ngo ushobore gukora tableau hariho ayandi mantuze ko nabivuze ari inyuma agusaba umwanya inyuma rero y'umwanya ari n'uburyo bigusaba kubera
inyuma yuko bigusaba uburyo kugira uronke n'ifoto ushaka urumva hari uburyo buba byagusavye umwanya uba wafashe kugira ngo uje gufata iyo foto aho hantu bivanye naho wagiye kuyifatira na ya marisike yose uba wafashe hakaca haba rero inyuma y'ivyo n'uburyo nabwo nyene bundi usohora kugira ngo ushobore kuyisohora kuko nko muri ziriya taburo mubona urabona nk'iriya inyuma yanje urabona yuko uravye ingene ingana kuyisohora kuri burya buringanire ni uburyo utwara muri imprimere kugira ngo bayigusohorere kurya irya cadre ndafise abantu dukorana b'abamenuisier ntegerezwa nk'aba directing ngene bayinkorera ngene bayisigira nabo nyene inyuma y'ico gikorwa ndabahemba nkabaha uburyo ni ukuvuga tableau ubwanyene uyibonye ihagaze kurya hariho uburyo nshobora kubwira iba yaratwaye ntashizemwo ubwo kugura nawe ico gikorwa ubwaco ntashizemwo ifoto ubwayo rero iyo nyene uvuga ni ikintu kimwe na rimwe bishika ukumva kiraguciye intege n'abandi bantu ashobora kuza akakubwira ngo ivyo bintu vy'iwawe jewe mbona umengo ora ugakora ibindi ivyo bintu ntawe bizogushikana urabona ngaha mu Burundi biracagoranye mugabo ntibibaze yuko ibintu vyose bigira intango jewe ngaha ni intango ni ikintu natanguye sinzi aho kizoherera mugabo ndizera cane yuko dutera tugana iterambere ndizera yuko natwebwe hazogera igihe tugatera imbere mugabo ntituzotera imbere tutabitanguye jewe ndi muri iyo processus yo gutangura ikintu gishasha kandi nkakigwanira kugira ngo nze mbone cateye imbere niyo rero ndoto mfise niyo vision mfise kuri iki gikorwa nkora c'amataburo nta mataburo menshi banshorera n'ubu tuvugana ndafise nyinshi mfise mugabo ndazi yuko iyo mpuye n'umuntu tuvyumva kumwe azikunda nkuko nanje ndazikunda atahura ku kazi kiwanje aranabingurira inyuma yuko ari vyiza biza kumufasha gushariza akamenya nabingura kugira ngo nteze imbere iyo ndiko ndabwira n'abantu bashigikire haba harimo urumva kunteza imbere haba harimo kumasha ko ariko banshorera kugira ngo bintere intege ishobore no kuzokora n'ibindi birushye uwo nkenera biroroshe uburyo bworoshe bwa mbere ni uko ndafise urubuga ngurukanabumenyi bashobora kuja kuri Instagram barashobora kuja kuri Facebook barashobora kuja kuri Twitter hose ugize Ivan Pavlov aca haza amaze yiwanje winjiye muri Instagram surtout niho hari amafoto yanje presque menshi winjiyeyo urashobora kubona ibikorwa vyanje vyose kandi urashobora no kucubona n'akanimero kiwanje rero hariho abahora baca bishika ngo nshaka nk'ijya nyene nkabwira ko bidakunda kenshi hari naho nca ndabaronka nkabwira ati genda muvugane naka niwe yayiguze namba mushobora kumwungukira ku buryo yayinguriye gende muvugane sino every day